bakunzi bacu bakunzi b'uruga rwa B-Info Plus mundi ndabaramutse ndabahe n'ikaze makino kiganiro cacu cuno munsi ku munsi wa kabiri igenekezo ni rya 8 kwezi kwindwi umwaka ni 2025 ntangore ndamutse cyane bose badukurikirana yaba ari ngaha mu gihugu ciza cyo Burundi abari muri Afrique du Sud Asia Amerika Europe bose bumve yuko tubaramukiye cyane umwe wese ahari mu mpande zine zigizisi bumve yuko tubaramukiye cyane kuri uno munsi tuje kuba yagira ikintu uvuga yuko abantu benshi bariko barafata minenegwe kandi ari ikintu gikomeye niyo mpamvu nahisemo kubwira umusesanguzi ati bwana umusesanguzi ino nkuru ndashaka ugirageze kuyisisangurira abantu kugira ngo babashe kumenya byinshi ntagiye kure reka ntango ndamuramutse cyane umusesanguzi wacu. Urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije ndizira ko umeze neza cyane gose reka ndamutsa n'abadukurikirana aho bari hose twari kumwe mu kiganiro baganire mu gatondo abana ko ndabereka amwe mu makosa RDF yes nyishambaza RDF shambaza igihugu cy'u Rwanda ziriko zirakora mu gihugu ca Kongo ariko kandi zinasotera kuzana amabwa nkajya hano mu gihugu cyacu kiza cy'u Burundi so reka rero ndabaramutse by'umwihariko kandi ndanabipfuriza ko mukomeza kugira ibihe byiza ndetse kandi n'Imana ikomeze kwitaho ibikorwa byanyu n'imiryango yanyu cyane gose mbona musesanguzi abantu benshi barabona ko twahindiye twahora dukoramwo kubera ikibazo cy'umuyaga nkuba twavuye muri studio twitije ahantu gato kugira ngo tubandanye tubaha buri kimwe situation ivyo twiyemeje tubashe kuguma tubikora nkuko abasanzwe badukurikirana babikora. Bwana journaliste iki kintu uvuze ni kintu gihambaye cyane gose kiri no mu bintu wanashaka tuza kuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyane gose turiko turakora mu buryo butatworohera na gato turiko turakora ibikorwa mu buryo atana gahengekerezo na gatoya tworoherezwamwo cyane gose ubu studio yugawe twagiye kurondera hano twitiza kugira ngo bikunde iyi nkuru ishikire abakunzi b'ibitangazamakuru cyane gose cyane ariko ndazi yuko hariho abantu bari bafite kugira ikintu bakora tugakora turi comfortable mugabo ni mu gihe bien sûr baba babona yuko ibyo tuko turakora bifise akamaro n'agaciro bwana musesanguzi imbere ko tutangora ikiganiro cyacu no munsi abenshi durikiye mu group WhatsApp ya B-Info Plus ejo twari mu munezero masaha y'umugoroba aho mutama anakre bampema kuva mu gihugu ca Amerika yari yadutumiye turaryoherwa n'umusesanguzi nagira ntabwo ndamushimira cyane n'umutambukanyi wiwe mutama reka tuyite famille barampema ni famille nziza cyane gose nibaze ko kumuvuga atari bibi ashobora kuba atabikunda mugabo reka ndamwibutsa agakuru kamwe ko kari mu gitabo ca Bibiliya Yezu canke Yesu hariho abantu yakijije yagendera akiza hama akababwira akababuza ntibavuge ntimuze kubivuga uhavuga akabakorera iciza kabisa bakababwira ati ntimuvuge wabakijije mwe mwihorere byokunda yakuti korosi gusa bakamutangara ati none ujya sowa muntu amaze imyaka ingana uko ari kimuga ujya sowa wundi atabona tiwe vyagenze gute maze hari umugabo haje yitwa Yezu niwe yankijije so rero namutama barampema yihangane kwa twashoye kumuvuga mu byukuri kandi azinduye ejo yadutwengeje yadukoreye ibintu by'amateka atari ngomba ko tuvugira ngaha mugabo yumve yuko tumushimiye bimwe byimva mutima n'abandi bantu nkawe umve yuko tubafise ku mutima cyane gose kandi sinawe wenyene hari abandi bakomeza kudukorera ibikomeye nabo tubafise ku mutima bumve yuko B-Info ihari ko bwabo kandi bafise mu kuboko kunini cyane bwana musesanguzi inkuru nshaka ko tuyagukuno munsi ni inkuru ijanye ni bino binyamakuru dukorera ko ama media aho ubona yuko ibinyamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi bisa biriko biracika ntibisa nibiko biracika intege ahubwo vyaracitse intege turashaka no munsi turabire hamwe ikibazo ima media yoba yaragize na cyane cyane kugira ngo ntitwongere kubabona bariko barashikiriza inkuru zo mu karere nkuko bimeze kuko nyamba uno munsi M23 kirataka muri Kongo ama media yo mu Rwanda akavyanima bakavuga ati dukeneye Burundi akaguma abanima mu Burundi ntibabe bariko baravuga ireke mu Burundi bariko bararema ubwoba mu bene igihugu bwana journaliste reka ndagucire mu wanashaka utarahogora ico aho uri kuregereza namaze kuhumva mu bisanzwe nashaka gutangariza abadukurikirana yuko
kuba batubona twicaye muri studio ego kuba bahora bumva ibiganiro tubashikiriza batanatubona hajya twebwe twahisemo kwishira kugwembe cyane gose iki ni ikintu abantu badashobora gutahura twebwe turi kugwembe reka ndabisobanure neza buriya zinyeshamba za RDF zoturonka kajyo zoturavye tworandurwa sivyo iki rero ni kimwe mu bintu abantu badatahura ko ego ari kimwe mu biriko biratuma ibitangazamakuru byinshi byo mu Burundi biriko birahagarika kino gikorwa cy'itangazamakuru cyane gose sivyo so abanyarwanda nakunze kuvuga kenshi yuko iyi ntambara barayiteguriye mu buryo burebure cyane gose kabisa buhagije iyi ntambara barayiteguriye imyaka myinshi mu ma strategy menshi atandukanye so niyo mpamvu uzosanga promotion y'intambara kuri bo iba kanyisase cyane gose ni kuvuga nk'ubu bashatse gupromotinga kwerekana yuko dufate nka president wabo Kagame yapfuye warabonye ko bifata kanyisase cyane gose nta n'umunsi ukwira biba byamaze gukwira isi yose kubera iki bobo izinyeshamba za RDF na FPR inkotanyi barazi inguvu ziri mu itangazamakuru ni kuvuga barazi ubushobozi itangazamakuru rifise so rero mu kugira ngo batanguze intambara bona journaliste ndashaka nkaburira abantu ubwenge abarundi cyane n'abanyarwanda ndabereka ingene intambara bayiteguriye mu buryo bwinshi butandukanye sivyo ku mpande zose reka duhere ngaha mu Burundi izi nyeshamba za RDF zarabonye yuko zizokenera kurema ubwoba mu Barundi zizokenera guca intege igisirikare cy'u Burundi kiri ku rugamba babicishije ku ma media mu Barundi bene wabo bakoze iki batanguye kurondera influence mu Burundi no kuvuga ibitangazamakuru byabo bari yaranjije ku buryo bikundwa n'abarundi no kuvuga abarundi bakurikirana cyane ku muvuduko wo hejuru ibitangazamakuru byabo sivyo iki ni ikintu cya mbere batanguye gukora gihambaye utiro bagikoze gute wibuke bona journaliste mu myaka iheze kuva za 2022 23 24 izi nyeshamba za RDF ibi ndabivuga nuko abantu benshi badashaka kuvyumva izi nyeshamba nizo zategura amakonserane Bujumbura cyane gose ibiteramo izi nyeshamba za RDF zarategura ibiteramo tantu kumva haje ba Debene tantu kumva haje ba Bruce Melody tantu ba Chris Hizi n'abandi batandukanye mu vy'ukuri target kuryohera abarundi nta nubwo bari bakeneye n'amafaranga yacu cyane gose target kwari kugira ngo bareme fan base hano mu Burundi sivyo so reka ndabikwereka ingene babikora rero igitangazamakuru cyangwa se show imwe concert imwe haje umu artiste umwe w'umunyarwanda wasanga herekejwe n'ibitangazamakuru nka 50 byo mu Rwanda cyane gose sivyo hari ikintu nibuka cyabaye kuri concert ya Dorcas nibaza yuko ari kimwe mu byatumye abarundi baca ubwenge sivyo kandi ntivyabaye kuri Dorcas kuri ba Dorcas gusa na Chris Hizi nabande na ba Debene bande bose byarabaye mugabo byagiye kugira ubwaku cyane hageze kuri ka ya show ya ba Dorcas sivyo na Vestine yes haza ibitangazamakuru nka Senkani bakadukina ibitangazamakuru byo mu Burundi bakabihendesha 20,000 cyangwa 10,000 ndavyibuka kugira ngo bize ku kibuga c'indege gutegera bano babahendesha 10,000 cyangwa 20,000 yo kuza kubakira ku kibuga c'indege ubwo rero bagaca babona yo kumenga nabo n'abantu bahambaye baronse amafaranga yo kuza kwakira abaririmbyi data rurangiranwa bo mu karere k'ibiyaga bigari sivyo so ama media akomeye mu Burundi ahawe amahera menshi ntitubeshanye abari 50,000 uwo kabisa baba bamwubashe bakamuha 50,000 sivyo mugabo muri show mu giteramo nyezina nta gitangazamakuru na kimwe cyo mu Burundi caba cemerewe kwinjira gufata amasanamu
kandi baje kubikorera baje kubikora mu Burundi bagaca bakenera yuko abarundi batagiye muri rya show bazobikurikiranira ku bitangazamakuru byo mu Rwanda urabona ko gakino badukina nukuvuga bakenera yuko abarundi duhurumbira bya bitangazamakuru byabo ibi rero barabikoze kandi barabishoboye kuko ugiye kurabona shaka n'uyu munsi abarundi benshi turaba ibitangazamakuru byo mu Rwanda sivyo le preuve en est que nta munsi n'umuhera twebwe hano kuri BMF bataduhaye link raba kino gitangazamakuru ibintu byavuze ni mu kibeshutse tiraba ngene bimeze uraba ingene bimeze mugabo sindigera numva uwatanze link ya BMF ayi abandi bantu tiraba bimeze uko arivyo urumva hari ababitanga mugabo ntababiha abanyarwanda ngo raba abarundi byo bariko barakora sindavyibaza kabisa so rero iki kintu bamaze kugikora barabona neza yuko bigaruriye abarundi imitima y'abarundi bayigereje kenshi baciye muri entertainment niho baciye sivyo baciye rero batangura ca gikogwa cyo kurema ubwoba mu mitima y'abarundi so bona journaliste je hari umuntu ngomba gushimira by'umwihariko umu influencer wa mu Burundi usivye ko nawe hariho benshi batamwemera Simbizi wa Semavumba Simbizi ndavyibuka muri Decembre 2023 sinibuka show yari kiraba nimbere ya DBN nimbere yande maybe ni ya DBN niho twicaye na Simbizi turanariza bino bintu turiko turavuga ndambwira nti Simbizi burya wabonye yuko bamaze kudufata mpiri abanyarwanda kabaye binjiye none mwebwe aba influencer muri ko murakora iki ni mufate microphone mufate amakamera mutangure gusemerera so hari ikindi kintu bona journaliste caba nibaza ko wanashaka indi mu byatumye son excellence Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo gushira amagutora mu mipaka sivyo urabona uko baza muri show nukuvuga abanyarwanda igitige cy'abanyarwanda binjira mu Burundi wasanga bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5 sivyo binjiye gusa baherekeje mu artiste mugabo cyambere hantu bya bitira makinga ni hehe waje kuraba muri ya show abanyarwanda bagiyemwo ntibanashika n'amajana 8 uragitahura babandi bose ibihumbi 3 n'amajana bagiye ko baje muri show reka rero turaba amasorti abinjira bari hagati ya 3000 na 5000 abasohoka basubira mu Rwanda wasanga batanashika na 5 hazoka staff yo mu artiste gusa none abo bandi bihumbi bari hehe bagumahe aha rero niho twaciye rutangwa gusemera na Simbizi ndibuka yuko umunsi bashira kutugufuri ku mipaka niwo munsi wa mbere twakora contenu dusemera tuvuga yuko burya abarundi turadamaraye mugabo twamaze gutegwa kabaye iyi ni systeme inkotanyi wanashaka zanakoresheje kugira ngo zifate u Rwanda kugira ngo birukane abasirikare bo kuri Habyarimana iyo systeme ya mbere batangiye gukoresha binjira mu Rwanda bagiye mu birori umva kandi wanashaka igitigiri nyamwinshi cy'abinjira wasanga ari abagore n'abakobwa nibo kenshi bakunze gukoresha mu nzira z'ubutasi cyane gose nukuvuga barabarungika bariya kuri bo gusambana nibisanzwe bariya gusambana kabisa kuri bo nibisanzwe no muri mutabavura noneho uhora navyumva yuko banabitangaza bavuga yuko ngo ubutunzi bwa mbere Rwanda rufise n'abakobwa beza sivyo kandi ngo ni nabo bashobora gukiza u Rwanda no kugwica cyane gose sivyo so rero kuri bo iyo bashitse ahantu bagomba gukora ikintu runaka gusambana n'abaho n'ibintu byoroshe kuko wowe mutima nturi muri bujya busambanye umutima wiwe uri kuco yatumwe nazijyanyisha mbaza RDF so rero bamaze kwinjira bona journaliste twarakomye ndu na Simbizi turavuga tuti yemwe abo kwana ni murabe twamaze gutegwa twafashwe mpiri
hariho ikintu bwana journaliste jewe kimbabaza reka ndakivuge ucumve n'abandi bacumve izi nyeshamba za RDF zarashize inguvu nyinshi cyane mu itangazamakuru kuko baraza akamaro k'itangazamakuru baramaze kumenya gutahura uyu munsi ndiko ndabona itangazamakuru byinshi byo mu Rwanda byidoga ngo CNDD-FDD magingo aya ntiramenya ubushobozi itangazamakuru rifise cyane gose ngo ntibumva ingene uburundi buzima bufise aba influencer batandukanye umutama mbaye haga wenyene akabari waseru ngo niwe ariko aravugira Burundi musanzwe ngo niwe ariko arapambana ku mbuga ngurukana bumenyi ahangana n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda ibi ndashobora gusa n'uvyemeze nanje bwana journaliste kubera yuko buriya twebwe tuko turakora mugabo twebwe twarihaye ijambo twaragihaye nta wari duhaye twebwe twarihaye ijambo nta wari duhaye kabone ko nabo twatanguranye kino gikorwa mbere nabo twanagisanzemwo benshi barabivuyemo sivyo aha niho ngomba gato mpagarare gato twebwe dutangura kino gikorwa twagitanguye kubera twabonye yuko twatewe kandi atanu umwe yavuganye n'uwundi nta numwe yavuganye n'uwundi amarangamutima yacu niyo yabidutumye hama turavuga tuti ntabwo tugomba gukeregwa nk'abana b'impene cyane gose nka kujya abakongomani riko biragenda kuko son excellence yabivuga reka twego dusemere reka bidushoboye cyane ko tudashoboye gufata imiheto inkongo tuje kurasa reka dufate mikrofone tuvuge iminwa turayifise ururimi turarufise kumbure amajwi yacu azogira ikintu ahinduye twe tuzokoresha iminwa abasirikare nabo bakoresha inko ariko rero hari hasanzwe hariho aba influencer n'ubu barahari mu Burundi bafise fan base irenze mugabo kumva yuko yoshobora kuvugira igihugu abibona nk'igitutsi cyane gose aba bari muri babandi bavuga bati jewe sinshobora guhamagara imbwa mu izina kubera ko ijyambwa kumbure ejo nzoyikenera sivyo reka tuvuge direct bariko batinya kuvuga ku bw'intambara muri Kongo kumbure bavuga bati jewe mu Rwanda sinosubira gusubirayo mbaye novuga amabi u Rwanda ruriko rakora mu karere canke hamwe n'ahandi so nagomba mvuge hariho umuntu bwana journaliste yavuze ngo buriya mwebwe kuba mwafashe mikrofone mukaba mwovuga amabi ariko arakorwa na leta y'u Rwanda ni kuri passport yanyu mwaramaze gukata rubrique ishobora kubaruka mu gihugu cy'u Rwanda mugabo c'est pas vrai none koja mu Rwanda nituko turavuga ukuri hari kinyoma kirimo kumenga ntubyemeye erega bwana musesangozi ukuri kukuvuga ni kwiza mugabo urashobora kukuzira for sure journaliste ico kintu uvuze ni ukuri none se utazize ukuri ikinyama cyo ntukizira urakizira none hitamwe no kuvuga ukuri hama wirenganira so aba influencer rero benshi b'abarundi hari abo twatanguranye cyane gose baracika intege bwana journaliste hano hantu ngomba ndahavuge nerekane mu by'ukuri ko na leta yacu hari ukuntu itariko iradusupportinga leta yacu ntabwo iriko irafata mu mugongo aba influencer b'abarundi cyane cyane bariko barakora muri kino gisata cyo kuvugira igihugu mu gushira imitima y'abarundi hamwe bareke kuyangaza bakurikira bijya bitangazamakuru byo mu Rwanda bibesha yuko intambara yarese aha n'ahandi kandi atari ivyo sivyo je ndibuka hariho ibitangazamakuru birenga bitandatu gushaka ku 8 gutyo vyugawe sivyo vyarugawe aha mu Burundi kandi bavyugara kubera ko biriko biravuga ku bw'intambara ya Kongo harimo byensu n'ivyo wacu bitatu vyugawe mugabo twebwe twabaye ekambwe ko twabaye abantu b'abagabo baratwugara twugura izindi ubugara tukugura izindi rero bashake banatwirekere nta ntege dufise nizizocika kabisa rero mugabo muri twebwe mubo twakwana kino gikorwa hariho mu vy'ukuri abacitse intege cyane kandi bari bafise novuga fan base nini kubera ko izi mbuga bazikoresha ibikorwa byatuma babesha imiryango yabo rero bamugara urubuga rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu acabona yuko umenga
ariko ashira umuryango mu kaga kabone yuko wanashaka no kuba turiko turakora ibintu biganiro benshi mu miryango yacu ntibabyishimira cyane gose babona yo kumenga turiko turiyahura turiheba impanuro ziza ni ibyo ntibyihoje ni muze mugume mujya byabihage mwahora mujya ibyo mu byihorere donc bibesha bibaza yuko hari imishahara turiko turakorera ngaha nta mishahara nayo pe nugukunda igihugu kudutuma turiko turasemerera hano bibutse ko 2015 nkunda kubivuga abarundi barahunze atantambari hari muri Kongo mbe urabizi bwana Musesanguzi naguciriyemo iyabo twamaze gutora mikro iyo bari 2015 hari abantu bari guhonga none ubu amatora ntiyabaye mu mahoro umutekano kandi bari bavuze yuko atazoba uvyandika hantu yari yo target yari vyarateguwe yari ntumbero bafise barema ubwoba mu barundi bahunge amatora bayahungabanye cyane gose mugabo rero twarihaye ijambo abarundi turafata microphone cyane gose abagwana ku muheto bagwana n'abarasa ku muheto abakoresha imbuga barasana n'abasara ku mbuga abasenga barasana n'abasenga cyane gose iciba match nil niyo mpamvu rero journaliste ndiko mvuga ko leta yacu hari ukuntu mu by'ukuri take dusapotinga yari ikwiye kudushiramwe imitahe tugakora turi comfortable bwana Musesanguzi naguciriyemwo wavuze ukuntu ibinyamakuru byo mu Rwanda vyateguwe ava yuko ibi vyose biba ukongera ukavuga yuko ugerageje kuraba mu Burundi abenshi baraciye intege bituma benshi mu influencer bari ko baravuga ibijanye n'akarere babivamwo vyerekana yuko boba bavuze support kanaka nko bavuze ko inyakuru byinshi byagiye vyugago mbega aha mu Burundi ndashaka uvuge ingingo nyamukuru ituma abantu ama media ari karacika intege n'aba influencer bituma atariko baravugira mu ibintu akabone ko uwo mutamu umwe bavuze mba yahaga wenyene bwana journaliste impamvu zituma nemeza ko abarundi bako bacika intege sinke ni nyinshi mu bisanzwe abo tuko turahangana nabo izinyeshamba za RDF uburyo mvuze inyeshamba za RDF wumve najya ama media nimubone baje afise umuheto gusa baje afise inkoho bambaye mwambaro wa gisirikare hariho n'abavugishwa bigira bavugishwa bose baje n'inyeshamba za RDF sivyo bumve ajya ama media avugira RDF bumve baje bavugishwa b'ibinyoma bavugishwa kubw'ineze ya RDF nukuvuga bumve umuntu wese ariko arashigikira izinyeshamba za RDF wese n'inyeshamba baje rero duhanganye mani bafise budget iteye ubwoba kabisa sivyo bafise budget iteye ubwoba ari umuntu yambwiye ngo mwebwe ngama media y'u Burundi ngo tubagereranya nk'aba wazarendo kuri M23 erega nivyo turaba wazarendo sonde wazarendo urumva ngo aba wazarendo nani kirata bayambaye yabagenda kurasisa inko imwe ari 10 ugaje usanga n'inko bafise ni mugobore ari imwe ari 10 mugabo bagiye guhangana n'aba RDF bagiye bambaye amantibare bambaye amakaske rero ngo twebwe ama media mu Burundi turi nk'aba wazarendo kuri M23 so reka tubandanye so bivuze ngo rero monami abo duhanganye baripanze mu buryo bwose bariyubatse bariteguye sivyo barafise appui ya gouvernement diaspora yabo irabafinansa uburyo bwinshi surtout ama couverture novuga y'ubwirinzi bw'imbuga zabo ni byinshi baripanze mugabo wowe bwana journaliste uracaye ku ntebe y'ishuri cyane gose uje wivire hajya ruguru mu ntara ukihurira na jewe ngaha kubera yuko twumva ko turi abapatriote tugomba gukorera igihugu duciye dutora utumikrofone dutanguye guhangana na babandi bambaye amantibare bateguye intambara imyaka 10 bafise appui nukuvuga leta yabo ibahemba buri kwezi bakore ntibakore hari imishahara baronka cyane gose kuba gusa bitwa inyeshamba za RDF abo rero cyo dutanga guhangana nabo monami utari umuntu uri determine nka twebwe ndagashireko ucikine ufise intego zishika kare ziba zagiye so iyo ni ikintu ca mbere iyo ni fact ya mbere yatumye benshi muri twebwe bacika intege cyane gose so ikigize kabiri buriya izinyeshamba za RDF zirafise umukenyuro zikoresha wo kugura
umu adversaire umwansi jewe ndazi neza ko muri twebwe mu bantu twatanguranye n'urugamba hariho abahagaritse imbuga zabo zitugawe mugabo kubera amafaranga bahawe na RDF cyane gose bwana musenzi naguciriyemo urazi yuko bagerageje kugura abamwe mu influencer b'abarundi egari ndiko ndavuga benshi barabaguze barashobora kuba baraguze vormeme n'umugenzi wacu warabonye ama message niki baramuhaye amafaranga nikituse kugira ngo abavugire ahore ibi rero iyi ni fact igira kabiri yatumye bamwe muri twego basa n'abacitse intege so fact igira gatatu kandi hambaye nuko imiryango duturukamwo batugirira impuhwe ibi bintu ntibanabitaho gusumba uko twe tuzibagirira buriya twebwe ibituko turakora ni kubw'imiryango yacu cyane gose nidukeneye yuko basubira kubeshwa ngo bate izabo bahunge intambara idahari nidushaka kubona bongera kwikorera intunduguru mugabo nabo bakabona kumenga ahubwo twebwe nitwe turi expose turi mu ngwane gusumbabo rero benshi muri twebwe imiryango yarabaremereye irababuza barabihiba so rero ni byinshi bona journaliste bwana musisanguzi naguciriyemo ku bivyo vya famille canke abantu nkawe ndazi bamaze kwakira ama message menshi kandi akomeye menshi ateye ubwoba kandi ugasanga umuntu ariko yakwandikira n'umuntu ari proche yawe cyane akubwira ati ibi bintu urimo ushobora kuguhitana vyinshi mugabo uremera gufata risk bacha je harakanu gakunda kundemesha kenshi yo banyandikiye message nkayo umutamara yaducira umugani iti wango sesera marasi igihugu agafyetwa nimbwa rero kandi imwe twazovuga n'umundi tuzoba nk'aba bakongomani bakebagura imitwe kujya kw'impene rero hako batwica tutasamvye reka dusambe natwe niyo target ya nyuma so yes bona journaliste kiganiro mu byukuri wakizanye hari hageze cyane gose wakizanye hari hageze turafise aba influencer kandi bakomeye mani wumve sinzi ko mvuze mu influencer gutahura abantu bafise abantu benshi mu Kirundi sinzi no vyita turafise abantu bafise ubushobozi bwo kwemeza abantu ikintu bakakibatahuza sivyo bafise iyo mpano ni benshi bafise n'imbuga zikuze mugabo bibereye mu myidagaduro baryohewe bibagirwa yuko umwidagaduro udakunda ahantu hatari amahoro cyane gose iki nico bibagira so turabakara mu Rwanda man mu Rwanda ni bande bariko bara promoting inyishamba za M23 aba influencer saba influencer baba entertainer abari mu bisata by'imyidagaduro bajya nyene baca baza kurema ubwoba mu ba entertainer b'abarundi akababwira ati bijya ntimubijemwo byo batwara gatwe kandi ukamenga n'ivyukuri mengo n'ukuri none kubera ikiwe bitumutwara gatwe kandi abirimo aguma promoting inyeshamba za RDF mugabo gacabuza ko umurundi ashira ukuri kw'ibihari ahagaragara ibaze vraiment so reka rero tuvibuze mu tujibuntu bwana journaliste tureke kuguma duhendwa n'izinyeshamba za RDF bobo mikenyuro yabo bayiriko ico bariko barakizi nukuvuga uburyo bwose bakoresha bwo kuduca intege bobo baba bariko barandikisha amanota baba bariko baraca amafaranga bandikiwe ikindi kintu nokubwira bwana journaliste gihambaye nibaze ko twavuze umwanya muremure ko tunarangiza wanashaka buriya inyeshamba za RDF zikoresha amayeri menshi cyane atandukanye sivyo ubu kora ko babonye ko twabasanze ku mbuga tuko turabataka twatakana hari imikenyuro yabo baca bakoresha bagahagarika kuvuga iby'intambara hagaca hacamakana bamaze kubona ko uko bavuga intambara bobo bagwanisha ikinyoma bo bagwanisha ikinyoma natwe tukabakubitisha ukuri ubu rero systeme bafise ntibakivuga cyane iby'intambara bariko bashaka kudusamaza n'ababarundi bakurikira babasamaza mugabo intambara muri bo iracabarimwo iki rero nico kintu niho rero baradufatira abarundi nukuvuga abanyarwanda bavuye mu ntambara ibitangazamakuru byo mu Burundi navyo bica bivamwo cyane gose cumengo barijajaye
mani suku jajara reka nakubwira ikintu gihari ego ntibiyemera ubo bakorera ku nkuru ziba ziri trend ego ntibazi gushira inkuru ndavyite gute arayine yeah. ntibazi gufata inkuru ngo babe boyigagamisha abarundi ego nukuvuga bamaze gushira ivyizigiro vyabo ku bitangazamakuru byo mu Rwanda ego nukuvuga inkuru igitangazamakuru cyo mu Rwanda kidakoze abarundi ntaho dukora ego benshi ntaho dukora dufate nkunda gwakaro koroshe cyane gose uriya mwana w'umukongomani w'imyaka 2 baviyoye yaraye afashwe ku nguvu n'izinyeshamba za RDF burya iyo aba umunyarwanda canke yababa wazarendo aribo bafashe ku nguvu ujya mwana wowe wibaza ko iyo nkuru itaye kubika imomo kubitangazamakuru byo mu Rwanda ibitiye ubwoba bwana Musisango mugabo uyu munsi ijya nkuru tunayihozeho uyu munsi nakamizwe n'ingoma nirikiravugwa so warabonye ya ma video none rakotse uhakwa no gufatwa n'ihamuka oya hari ibintu ntajya ndaba nk'ijya video wijya mwana zabajya abagabo zishobora kuyira bari kwakubitwa sinzi ko ari icuma sinzi ko ari giki babushwe bakutayemo agacapfa ego bijya iyo abarabo wazenda bikorera izi nyeshamba za RDF wibaza ko biteba biri kimomo kwisi yose biba vyaramamaye rero reka barundi tuvibuzi mutujibuntu abanyarwanda inkuru bashira alayune ni inkuru ibagirira akamaro cyane gose ni inkuru babona yuko ibafasha ku rugamba bariko tureke rero kuza turabafasha kwamamaza inkuru zibashigikira mu rugamba rwabo cyane gose twebwe ntitubandanye urugamba rwacu tugwanisha ukuri tureke kuba abanyabinyoma nkabo nta nkeka tuzobatsinda mugabo ntitwaguma dukinira ku mukenyero wabo tuzokwikangura hano kwa ntare twabaye nk'abakongomani cyane gose bwana Musisanguzi wavuze ko tugomba turangiza ikiganiro ariko nshobora kugenda utadusobanuriye kino kintu cyangwa tubwire mu gihe tuvuze iki kibazo cy'ikintu tuba dufise n'ikindi kintu tuvuga kugira ngo ico kintu gitorega umuti kuri iki kiganiro twavuze kubijanye n'ama media ukuntu ariko aracika intege ukuntu aba influencer turiko turababona mwino misi nko mu misi heze bivanye n'ama challenge novuga bagiye barahura nayo ariko bwana Musisanguzi ni kiye kintu ukora ubona cokogwa kugira ngo bongere bagira inguvu ama media yongera asubira avyuka kore avugira igihugu kuko ijyambere uravyibuka byatanguye batukanye n'icubahiro mugabo harageze igihe baramuvako n'icubahiro baraja kuri première dame baramuvako ubageze kuri Mbayahaga baragiye no kwa Nyeniteka n'abandi batandukanye kwa Nyeniteka urumva wewe nk'ikintu ubona cokogwa kigatuma ama media cyangwa aba influencer guhagarara stable niki yes bona journaliste ikintu cyambere gihambaye cokogwa ego nkunze kukivuga kenshi mu Burundi turafise ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ituma tumanako n'itangazamakuru sivyo buriya bushikiranganje jewe novuga yuko butari ko baradukorera nkuko bikwiye mani ego ntago baradukorera nkuko bikwiye sivyo aba ba influencer ariko mwavuze ko muri abaroberi inge mpeze aba ba influencer bagenzi bacu babikora neza hama bagacika intege abandi bakanagugwa n'izinyeshamba za RDF ni kubera yuko ubu bushikiranganje mu byo bujejwe nabo barimwo butabiyegereje sivyo twarihaye ijambo ntabwo ari leta yaduhaye ijambo mugabo leta yari ifise kuraba utwigoro ishaka n'ubushobozi dufise hama nayo ikagira iki igashira mu kuboko sivyo bajya bacitse intege bose ndahamya yuko batari gucika intege iyo leta igira ico ikoze ico ni cyambere ikigize kabiri naba ba influencer bagenzi bacu novuga yuko benshi iki gikorwa bagikora kugira babeshe imiryango yabo sivyo batunga imiryango ariko batinya gufata risk bakibagira yuko no kudafata risk ubwavyo nayo nyine ari risk sivyo uyu munsi ndazi ko benshi hariho abimboga ziguma zugagwa kandi batariko barakora amakuru benaya yo kwereka ukuri kubiri mu karere k'ibiyaga bigari zikuvuga yanse gukora ibintu vyokiza igihugu
vyotuma igihugu kivugwa neza ariko yivugira ivy'inzoga ivy'abakobwa bambaye ubusa tusa vy'umuziki mugabo urubuga rwiwe rukugagwa so ico kugwa rero kuri bene ababona journaliste nuko twomenya yuko nta bantu na bamwe barekewe kuvuga amakuru ya politike na bamwe erega no muziki ni politike cyane gose none sinatanze akarorero aba banyarwanda ba debene ba Krisizi barimba gospel ba Dorcas nibaza mu Burundi barungitswe n'izinyeshamba za RDF kuri system none ntihari politike yo si politike why not twebwe rero tutovugira igihugu cacu nta mpamvu nimwe rero nituvi buzimuti bw'ubuntu igihe turimwo ubu sico kuvuga ngo umuziki wa kana kumeze neza wapi nishobora kuririmbira mu masasu nitwerekana ya manyanga izinyeshamba za RDF ziriko zirakora bien sûr hano wacu mu Burundi man hari abantu tuje ngaho tukwijajara ngo kirapanze nukuri kirapanze ivyo ndabizi mugabo kirashobora gupanguka nkamwe two kwijajara co panguka hari umugani bakunda guca ngo mbe ninde acana inkinzo wikanza gahe ni soko yaciye uwo mugani sivyo hari umwoba wankunda cyane Nyeniteka Reveriano man je ndamufana kabisa oya ntazi guca mu kanyosha ntazi guca agiye muri agenda straight sivyo aravuga amajambo ukavuga uti twari dukeneye abantu nk'aba batubwiza ukuri sivyo jewe hirya yaje nakoze ikiganiro bona journaliste reka mbwe ko nari inspire sinzi cyanye inspire mvuga yuko vyoba vyiza habayeho igisirikare c'akarere kijejwe gutuza imigumuko iri kiratezwa na zanyeshamba za RDF sivyo mane kujya niko abarundi nkawe ugasanga ntushobora no gufata inkoho niyo bitaye umutwe twagomba kuba turi trained cyane gose sivyo tukamenya tuti igihugu kigomba kurindwa uku bimeze uku cyane gose ibitameze neza mu gihugu tubiripotinga anaha mugabo gasanga umuntu nkawe urabonye umuntu w'inkozi y'ikibi wereka mama ninumire ngo nibihave bimitana ngo nta mitana areka kuguhitana wenyene azoguhitana muri benshi sivyo twakagomba rero kuba turi trained baturememwo patriotisme sivyo tubeho twumva yuko nta kindi gihugu gihari kizodusumbira uburundi nta na kimwe twumve yuko turi abarundi tugomba kuzoraga abana bacu igihugu kimeze neza twarazwe na basokuru kandi twakigize neza gusumba uko basokuru bakiduhaye asante sana musesanguzi twayaze vyinshi mba numva ibintu nk'ibyo tubiyaze ikiganiro kitohera sinzi nawe ko bibona ikiganiro kiba kitohera bari vyinshi byo kuvuga ariko reka shimire cyane abantu badukurikiranye nongera shimira cyane nawe ku busesanguzi ushobore kubaha ndibaza abenshi bashoboye kumva vyinshi rero nsaba abantu badukurikirana baze duhuriye muri commentaire tuyage vyinshi kuko hari bandi benshi bazi ko ibindi vyinshi nabo turabaha ikaze kugira ngo izi inspiration zabo nazo tuzironkeko bwana musesanguzi kandi gushimire cyane yes reka nanjye ndagushimire bwana journaliste mugabo mukurangiza hari abantu bagomba badusaba yuko twobaha umurongo wa telefone baza baratanga ibyumviro iki ni ibintu byiza cyane gose kandi ibi ni bimwe mvuga bona journaliste turafise abantu batwiyumvirako cyane kuruta natwe ko tuvyibaza babona yuko nibikorwa turiko turakora ari bikorwa vyiteka bakenera kugira ico nabo bashikirije batwunga umukono abo bantu mu vy'ukuri Imana bahezagire je nibaza ko vuba cyane bona journaliste uwo bitegura cyane nimbe twibikora nka rimwe mu ndwi canke kabiri mugabo bikabaho kuko hari abantu bafise ivyiyumviro byinshi birashe cyane uri nabo batuvoma ko abo bose tuge turashira ivyumviro hamwe vyoba ibintu by'amateka so reka rero nce nsezera mwebwe mwese mudukurikiranye nuko journaliste abivuze duhurire muri commentaire kugira ngo mutwunganire hamaho twanyereye naho mutubabarire turabana b'abantu urabona iyo tuba tuko turavuga ibintu nk'ibi harajamo marangamutima cyane manje jemba mbabaye iyo numva ingene umuntu avuye mu gihugu ciwe akaja kuvyonga mu kindi gihugu
sindanavyumvisha rero muze mutwihanganira sometimes zo tuba twavuze nabi ntaba ari twibwe kumbure ariko turagerageza kuzana ko turigenga ubuntu cyane gose kandi ndabashimire cyane mwebwe mwese mwaravye kino kiganiro kuva mu munota wa mbere gushika kuri no munota target ni yindi duhure muri commentaire kugira ngo twungurane ivyiyumvire kandi ndabasezere nizere yuko twongera gura no mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi na cyane cyane ubona yuko hari amakuru menshi ari karavugwa mu karere no mu gihugu ca Kongo twaza gusimbirayo kugira ngo tuyage ingene situation zifashe muri rusangi. Merci beaucoup.